kugira umuntu abe umugwizatunga ayagana abagwizatunga, kugira umuntu abe umurimyi ayagana abarimyi, kugira umuntu abe umwicanyi agira abagenzi babicanyi, kugira umuntu abe umurozi agira abagenzi babarozi. Ibintu igituma mbona abantu iterambere rigora nuko n'abantu bagigisha benshi atavyo baba batahura. Urumva uzubona umuhinga mu by'ubutunzi yize nka economy, ukazubona umuntu ashinga association ngo ijeje kwigisha ngo kugira coaching y'aba entrepreneur, umuntu agategura nka seminaire ngo ijeje kwigisha abajene ukuntu baba bagwizatunga, umuntu agategura seminaire ijeje kwigisha abajene ukuntu baba barimyi. Kubera ko izo seminaire zitatanga inyungu tubona, kubera ko abajene bize bataba barimyi, kubera ko aba jeune entrepreneur batababo babantu bataba bagwizatunga batorora ngo batera imbere, ni kubera bajya abantu babigisha kenshi niyo babigisha ibyo bazi. Byahindutse urudandazwa, umuntu wese yabuze ikintu akora vyase hariya na hariya aca avuga ngo ngomba ndigisha abantu ukuntu ngo des jeunes ngo bakiriya ngo des entreprises. Ni bujyaje niko ndabibona. Hari namwe ku isi nzima kuba ubwizatunga vyoroshe, ho bose baba babiri, ho no muri Amerika bose baba bagwizatunga, ho nibura bose baba bagwizatunga. Ibintu bigoye cyane kuronka ubutunzi, kuronka ubushobozi mu by'amahera, kwiteza imbere biragoye, gushobora gukora akazi neza biragoye. Si umuntu wese rero yoshobora kuvyigisha ko ibintu bigoye n'abantu benshi babishobora. No kuvuga shaka kuvuga ikere kuri ibi ibintu by'uko umuntu wese yigira umumotivateur, yigira umucoach w'aba entrepreneur. Je shaka abantu babibona navyo mu mutego. Ukeneye umurimo yigisha abandi kwima kijambere, ukabona inama yo kubigisha nta murimo wa kijambere ariko atanga experience, aza gutanga inkuru. Ivyo sivyo, ni bimwe bama bari mu formation imyaka yose, ama activité imyaka yose ana hari ama ONG muri leta hehe, leta zikaba ziri nto. Akesha abavyigisha saba bikora, ugiye ugasanga aba entrepreneur ukabona nka université iri kwirigisha muri economy, science économique canke entrepreneuria canke amasiyanse y'ubutunzi. Umuntu akiga kaminuza akarindeje université ntayaze n'umu entrepreneur, naho ubona umuntu amara kaminuza ntagice imarira. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usanga mw'amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. Kuvyerekeye ivyo kwigisha abantu ukuntu boba boshinga imitahe, botera imbere, boshinga amasosiyete, borima bakorora, bakaba bahinga, bikabarosa uburyo batunga. Je mbona ngaha mu Burundi umuntu wese avyigisha, umuntu wese umenga bijya bitago motivation nk'ibitugira byo kwigisha abantu ukuntu bo bakrea des idées zikavanga amahera. Je mu mabare bazi ko atabujyaja nkoresha mu byo ariko ndavuga. Bigenda gutero n'abantu bose, ibyo bintu abantu bose babishobore kandi atari abantu bose bazi babikora. Rero je nagomba kwanza kubwira nk'ugwaruka abandi bantu bakuze ibintu igituma mbona abantu iterambere rigora nuko n'abantu bagigisha benshi atavyo baba batahura. Urumva uzubona umuhinga mu by'ubutunzi yize nka economy, ukazubona umuntu ashinga association ngo ijeje kwigisha ngo kugira coaching y'aba entrepreneur, umuntu agategura nka seminaire ngo ijeje kwigisha abajene ukuntu baba bagwizatunga, umuntu agategura seminaire ijeje kwigisha abajene ukuntu baba barimyi. Kubera ko izo seminaire zitatanga inyungu tubona, kubera ko abajene bize bataba barimyi, kubera ko aba jeune entrepreneur batababo babantu bataba bagwizatunga batorora ngo batera imbere, ni kubera bajya abantu babigisha kenshi niyo babigisha ibyo bazi. Byahindutse urudandazwa, umuntu wese yabuze ikintu akora vyase hariya na hariya aca avuga ngo ngomba ndigisha abantu ukuntu ngo des jeunes ngo bakiriya ngo des entreprises. Ni bujyaje niko ndabibona. Hari namwe ku isi nzima kuba ubwizatunga vyoroshe, ho bose baba babiri, ho no muri Amerika bose baba bagwizatunga, ho nibura bose baba bagwizatunga. Ibintu bigoye cyane kuronka ubutunzi, kuronka ubushobozi mu by'amahera, kwiteza imbere biragoye, gushobora gukora akazi neza biragoye. Si umuntu wese rero yoshobora kuvyigisha ko ibintu bigoye n'abantu benshi babishobora.
no kuvuga shaka kuvuga ikere kuri ibi ibintu by'uko umuntu wese yigira umumotivateur yigira umukoci w'aba entrepreneur je shaka abantu babibona navyo mu mutego umuntu atari murimyi wumva ashaka kwigisha gute abantu ukuntu barima kijambere umuntu adafise umurima pilote adafise indimira rimamwe adafise amashini akoresha ntashobora kwigisha abantu ukuntu babarimye bakijambere ça peut pas marcher kuko ariko abigisha ibintu atazi umuntu wese ashaka kwigisha abantu ngo barime bakabishobora n'umuntu ababwira ati jewe nari bwa mbere natanguye ndima arezi ibiri hanyuma ndapanga projet ku myaka 10 wazi ko jewe ndi mu entrepreneur umugwiza atunga abizi je nta gasumo notanga ngo nigisha abantu ibintu bitarayisisa nko nigisha abantu ibyo mbamo ibi ndiko ndabigisha bijya nama ndabigisha je sivyo nasomye mu bitabo si theory si ravyo ni bihumbamwo devese erere maze imyaka 10 hafi n'itanu ngira gushikaho tugera ngaha tugeze mu by'akazi rero umuntu ashobora kwigisha neza umurimyi ni nkuko wacu je ndakwigishe uvyumve nabona bigera abantu bankurikirana kavuga nti iyo ndiko ndabigisha ushaka kube directeur ushaka kube PDG nka jewe icara wige uburi kwigisha n'umuntu nk'umu professeur ngira ngo sinzi abizi gose ndiko kwigisha ntaco ndakwigisha nabwiwe ndakwigisha ibyo mbabo ndakubwiye nti igihugu ugiye kunegosia n'igihugu cyo mu mahanga ugira uko ugiye kunegosia n'isosiyete ni banki n'abagwiza atunga n'abambesere ugira uko si ibintu nize ndabwiye ni marketing bagira uko si bitabo ndiko ndaderura maze imyaka 15 ngira amaSRR gushikaho twashitse ahantu bifata hariho rero abarimyi bameze uko nyene umaze imyaka 40 bagira amaSRR gushikaho bageze ahantu business zabo ivyo bakora byaragereza irita bakigisha abana bahagira amakonte hari aba scientifique abahinga ngaha babahinga ba mathematiciens akubwira ati ibintu ngora kwigisha ndazi n'ukuri pratiquement bikoresha murazi bagwiriye abahinga mu Burundi navuze byari nti nibarondere ibigo bitanga ubujya abahinga bahindura igihugu abo bantu babikora nibo babize bajya abantu bangu baravyize bajya abantu bavuga ngo baravyumvise ntavyo bashobora kumenya nka twege tubibamo nico ukeneye umurimo yigisha abandi kwima kijambere ukabona inama yo kubigisha nta murimo wa kijambere arimo ariko atanga experience aza gutanga inkuru ivyo sivyo ni binyene bama bari mu formation imyaka yose ama activité imyaka yose ana hari ama ONG muri leta leta zikaba ziri nto akesha abavyigisha saba bikora ugiye ugasanga aba entrepreneur ukabona nka université iri kwirigisha muri economie science économique canke entrepreneuriat canke ama science y'ubutunzi umuntu akiga kaminuza akayindeze université ntayaze ni mu entrepreneur naho ubona umuntu amara kaminuza ntagice imarira sivyo kubera muri Amerika iburaya ama école d'excellence ama université d'excellence umuntu yamara ata baratumira bahagira ama conference bagahamaragara bagudatunga ba Bill Gates Zuckerberg n'abajya abandi bose mwumva bahambaye bazi kudandaza bakayagira bakabaha ibishinga ntahe abanyeshure bakavuga ati bigenda uko uheraha ugira uko ucugira uko jewe nagize uko hanyuma byarangoye aha uwo muntu biratandukanye n'umuntu kugira ngo ugira plan d'affaires ngo hanyuma gujana muri banki suko bigenda bose barazi kuzandika kugira umuntu aho umugudatunga ayagana abagudatunga kugira umuntu aho umurimyi aragana abarimyi kugira ngo umuntu abe mwicanyi agira abagenzi babicanyi kugira ngo umuntu abe umurozi agira abagenzi babarozi kugira ngo umuntu atere kaci agira abanyarusaku agira abagenzi b'abanyarusaku kugira ngo umuntu abe umwana mazanjiri abe umuvuga butumwa agira abagenzi bavuga butumwa cyumvikana kigira ngo umuntu ave mu politike atanga kuza yegereza abanyepolitike nawe ndi muhinga nta bitaba bisema mw'ivyo kugira ngo umuntu abe umu mathematicien agenda nawe mu mathematicien cyumvikana kugira ngo umuntu abe umworozi abe umurovyi abe umuscientifique agenda n'abantu bakora ivyo bintu kugira ngo umuntu agire ubuhinga nk'ubu dushaka gukora indege mu Burundi dushaka gukora ibigendajuru dushaka gukora amaradi amateleviziyo amatelefone nta bundi buhinga ukora nta bundi nta kintu bidashoboka ukora ico bita
laboratoire n'amateriel bikora abantu bakamara imyaka abajene babigendera ngo baza baragira ama SRR 5 ans plus tard nta kintu na kimwe tutokora nta misere tutokora nta muti tutokora abantu bafite laboratoire bikoreramo nta yindi strategy ntunatangura kwiga ugira laboratoire baza barakuza uko bagira nukuvuga umuntu amenya ibintu kubera abibamo ushaka ko umuguzi atunga akarorero kubera ikimaze imyaka ndabigisha nsubira mutaguma munkurikirana hakuza kumbiza abantu batabizi sibyo ego sije n'umuguzi atunga mu rundi jenyene hariho na abatuboneye izuba natwe batwigisha mubona ko yagira kabwa ati bigenda uko petit frère bigenda gutya namwe utamubona nako hajya turafite abatwigisha hari nabo n'abatatuzi twege batwigisha ndafata ibitabo byabo ngafata kandi se ibyo fasha nkafata ibyo barika kuri ku mbuga abagira gudatunga muzi nkabisoma bikanyigisha kukine namwe aho kwigira kuri abo bantu tuzi babishoboye mwigira ku bantu bavuga ngo naravyize unaravyumvise naho rero mubona abantu bose baguma bigisha ibyo kumenyesha ibyo gutera imbere ibyo kurima kijambere ibyo kora kijambere ntibikunde umuntu akwigisha ati jewe mbaranyisha umuntu abantu baba gudatunga ukabada none wewe none kutariwe wamenye gute wewe ngo nabize muri kaminuza ngo hana nuso dayo kubwira ngo jewe ngo bakwigisha ngo bagwane intambara ngo naravyize ngo muri kaminuza mu Bushinwa atari yagara intambara nini gacuvuga ngo ndawusumuga ngo special force ngo akomeye akubwira ati umusoda wewe ivyo ngo navyigiye muri iskamu hanyuma naragize stage ndaja mu Rusiya hanyuma nabiye mu Rusiya naragwanye intambara yo muri Somalia naragwanye muri South Africa naragwanye mu Burundi naragwanye muri Congo naragwanye yahe byose barazigwanye aba yarabonye agapfa aba yararokotse aba yarapanze urugamba gatsinda urumva wose teori sibyo yarasonze ku rugamba n'umusoda wa vrai natwe twege nka turabasoda ba vrai rero ukazobona mu Burundi bariko barategura ama university batanga ama diplome komaza bakaminuza bategeze baduhamagara twege bakambwe twembere baratubya ngo nitwize sibyo bamwe mugaye ivyigwa si bimwe je nta teori ndaguha ntabwo bigenda uko hanyuma gende ufate rero zijya teori za wize ucuzuza nini ndakubwiye jewe ntasomye mama menshi ibyo butunze ucukura n'ikintu kigize sibyo nakara amashure ibitabo wasomye ntibyo guhakurinda mu bya afere nkuko twe turinda ntibyo kwa presi kwiyubara nkuko twe twiyubara ntibyo kwigisha ukuntu abantu banegosia n'abaguza atunga n'amabanki n'aba partenaire n'aba investisseur nibyo ntarano ibyo bintu babyiga ku isi ntibikunda nabo babyiga ni ibintu n'amatara abantu bavukana hanyuma akadevelopa hanyuma gacha baruza nibyo bibye amashure bigacha bahari resultat fata akarorero nk'ubu kugira umuntu amuguza atunga ategeza kuba afite ideni ry'ibanki hajya nta muntu n'umwe hajya adafitiye imyenda abantu none nk'umuntu yitwa afise nka ONG yigisha abantu kuba ba entrepreneur cyangwa afise université atarigera agenda muri banki amotive gushika bwiri banki tima 20 million bayimuhe adafise ataragira iyo exercice adafise company ataradeklara muri OBR arihe abakozi muri NSS abari assurance abarihire ibintu biriya arihe biro hanyuma agire birani wera rabi ko yahoreye kayungutse none wumva ashaka ntumva ko ari atubwira amenya mwege murazi kumvisha banki ko nk'izo zonga wacu wumva kuyigisha ko ukora na project ukora biremereye none bande babizi nta muntu n'umwe abizi atari aba entrepreneur mubona mu Burundi abaguza atunga nyene mubona nta wundi muntu abizi kandi nta namwe university zigisha kuko banki nizikora kumwe canke naho donc hari ibintu utamenya twege mwana tujya nko mu bindi bihugu tugasinya amasezerano multinationale amasosiyete hari tura mu bihugu tugasinya amasezerano n'ibihugu n'ibindi hariho kaminuza bavyigamo hariho ishure ngaho bundi bavyigamo hariyo byigamo mu Faransa nta na hamwe ubimenya gute uba uri kuri tere ni bande babizi n'aba entrepreneur bonyene turi kumwe rero bisiguri mu Burundi hariho ibintu abantu bibaza yuko
ufise amahera ufise byose urose umutahe urakeneye kuba warumvise ibyo entrepreneur baciyemwo nabwiye ntivyo kuyaga n'abasoda bakubwira bati jewe nagwanyuko jewe uje ngaha tukayaga nk'ibi ndababwira ku mbuga bazi ndaka ndabigisha bamwe bakaza kuma feedback bakambwira bati Mitagato jewe ubu naguze imodoka burya naciye ngira iki Mitagato jewe mu kazi wanyongeye mushahara kubera ziya comportement video narazigize ubu ngeze kuri etape sivyo bijya bintu nimba uduravyumva ukumva ngo ukanga kwicara mu durandika hanyuma utabe gushira mu ngiro ukibaza ngo hari undi muntu wari kindi gitabo uzosamwe irutabijya uba wihenze kubera abaguze atunga bose digatora imvuga niko bazitahura twiga hamwe tugira kuri tele realite nijya nyene rero mu makaminuza ngaha mu bundi ngoma ntanga impanuro universite amashuri yigisha by'udandaje amashuri yigisha za kaminuza kuko umuntu wese naho twayivuze kudandaza bamusohoye universite bamurungitse muri monde de travail azogira donc azogira aba interlocuteur aba banquier aba investisseur aba client ukazobona kujya kuntu basohora abanyeshuri muri kaminuza bategeze bagira ama conference batumire baziranotse batumire abamuzi ntazi batumire aba banquier batumire ba Mitagato batumire abo bose murabazi abandori tumva mubona ngaho kirumvikana sivyo abo bagudatunga mubona baje nibo bazi ko abantu batunga nyene sivyo nabajya mu burango ntibize nibo bazi banga byavyo sivyo nta n'umuntu nimwe abibarusha nta n'umuntu nimwe muri iki gihugu abibarusha bagira bafite amabanga akwiyagiye nawe ucutera imbere kuko nabwiye Jeni hari abantu baza kumbwira bati bijya bandika ku mbuga abantu bavuga ko utumwanya biramaze kunteza imbere rero kaminuza tudashobora gutumira abo bantu umuntu asohoka university amaze kubumva kabiri tudashobora kubwira abantu basohoka university kuza barasoma ibitabo by'abaguza atunga ba Bill Gates bande sivyo nako tuzovyandika tuko turavyandika muzobona myakiza sivyo hamwe gisomye kizukugurura mugo w'umurundi umuvuga ngo ngira sivyo ariko abantu banjishwe n'iki no kutamenya rero nahubona umuntu asohoka university yagiye kintu yimarira abarigishije n'abacoach yama ONG sivyo abantu bigisha ibintu batabamwo kuko bwisha n'umusoda atigeze agwana intambara sivyo atikoreye umuntu yapfuye umva byo kunda wewe ntibikunda natwe ni nkaho mu byo kudandaza nka twebwe abagudatunga turamaze niho tumaze kubona agapfa mu kudandaza turamaze kubona agapfa mu byo kudandaza by'ama negotiation nka turarenze ubu bya negotiation sinzi ko abamurikana batahura murabyo ntibajyana abigisha ngo kora franda fere ngo hanyuma ngo bashaka gukora uku ngo bangi cyo amahera ntibazi niyo bitari mutwe suko bigenda mutwe bigende maza banki bazabya kisuko bigenda sinzi none haramaze kubura abajene bagiye mu banki baje mu franda fere hanyuma kayabatera kubera suko bigenda hari izindi parametre twege tuzi twege bagiza tunga urumva ukuntu bigenda ega dushaka igihugu gitera imbere igihugu cyacu gitera imbere kweke ni mutarembere muti ahantu uri kweke ni uci impande sama randevu abadandaza bajya biwanye navuze rero bagudatunga banini sinavuze bagudatunga ku mitumba bajya badandaza muna mu menga barusha ubwenge bajya bari bo ku mitumba borozi mu menga barusha ubwenge bajya bagudatunga ku migwa mikuru za Gitega ku migwa mikuru y'amakomine bafise bakoresha abakozi nibo bazi banga ryo gutera imbere sibyo maze kubigisha ibintu byinshi tuzashoramo ngahaye ndabyibuka umuntu wese abigisha bitandukanye bijya hakaroro je teganda baryohereza ngo ndabwire ngo biroroshe ugana mbwira Imana ngo korora amafaranga ngo korora akazi ngo korora umutahe sibyo maze imyaka ndabwira ko atana kimwe batora mu masengesho kwibi bintu biremereye ko kugira uronka akazi wiha akazi ukiye kwanza hanyuma ugaho umugenzi mu bana n'abakore n'abagaho wundi biraremereye jewe mukanga kumviriza mukaza kumviriza abantu babwira ngo tora amafaranga ngaho ngo senga Imana yakorore sivyo jewe narakurikanye no muri payeje maze ibisekurikana biyerekeye ndabikora nanditse ko yuko
batanze raporo mbona emenye inziza uravye izindi zitangwa handi no muri paeje barakwikiye sanga abajene paeje yagiye ashigikira nabantu babibwiye bati twariko turakora ibi nabi none bagira coaching harimo aravuga ati tanga ururime bavuga ati ngugira plan d'affaires nguvyimbiye ngibiranjuko no kuvuga mu Burundi turafite n'ama plan d'affaires yo gukora ngirango n'amautorite turafite n'ama plan d'affaires yo gukora ibibuga by'indege kwereka itaja mu ngiro harimo touche zitarimwo do savoir faire canke za clarité nizo abavugatunga bagenderako zituma mubona bakora ibintu bakabishobora nizo nawe ukwe ugenderako nimba ushaka gutera imbere nuko rero mureke ko kuzamurahembwa n'abantu bose babwira ngo turazi ukuntu muratunga atera imbere batateye imbere batafite n'akazi bamwe bakeneye kuja mu societe bagasaba akazi babandi bacu ubwenge iriga umuntu kwanza imbere kwigisha abantu gutera imbere akwiye banda guca ubwenge akamenya ukuntu business zigenda Kacho kabanje guca handi hari mandi makampani turakora turaca ubwenge gatoyi hanyuma ugasoma ibitabo hanyuma ugacurondera indoto y'imyaka 20 ukayikorerako nahabona tugeze none umuntu atabikora adafise akazi cyangwa afise akazi gusa ko kwigisha abantu ukuntu batunga n'abadatunze wewe umva umizigira gute kwishure iyo umuntu akwigisha twege tukiga muri Igitega kuri École de Travaux Publics umuntu akwigishije ibintu bitari byo niba makosa bacava ngo haya gasumo erega bajya abantu baca bahagasumo kuko abigisha ibintu badakoreramo hanyuma abantu bose y'abarundi harimo n'abantu babakadre bigisha abantu ukuntu baba baguza tunga kubera iki bikora mutaduhamagaye kubera iki mubikora muri commune ni muhamagara nguza tunga muri commune ngo ayagire abajene ukuntu batera imbere kubera iki wigisha guza tunga muri province ntuhamagare ntuvuge ati muri province ninde muguza tunga nga ayateye imbere cyane abandi myaka misho bikora amaze 30 ariko adana ariko ararima umuhamagare ugire agira abajene ukuntu yihanganiye intambara yagwanye nibaza ko bisengera mwebwe nibaza ko ibikoreka amasengesho oya hayi imana tubwiye ati nimukore kora byimuka ukaze mukore kandi mukora mu bwenge sivyo rero nije ndiko ndavuga reka kuzamurahendwa nibaza ko ibintu byo koroha hanyuma hari ikintu bibiri ivuga ngo bazokwiragagiza inyigisho ngo birundanirize abigisha ngo bo kwagaza amatwi yabo kandi ngo birigagije inyigisho nzima natwe ruba twege tubibabo tubigisha ibintu bizima tukavuga ko kuba umugwiza atunga ko kwiteza imbere je mbere simana nuko abantu bose bakwiye kuba guza atunga ko nibikunda umuntu ashiye gukora akora amaka mu muzo akiteza imbere mu zabwiwe akaba valable muri societe ni mu responsable kuko nzi ko umugwiza atunga nabize cyo kuba soda none ubwira ntuse ngo masoda kandi ari mihamagara hari abari batanarinda atavye bashobora sivyo ubwira abantu bose ngo nibabe ngo wapadiri ngo nabake umwe wese n'umuhamagara we sivyo mugabo nkabumva bafise umuhamagara kuzoba gudatunga kuki mukwepa twege tuvuga ivyo tuzi mukaza kumviza abantu batabizi ego nivyo ababizi benshi navuze ntibafata bino biganiro byo kubigisha kubera umwe wese afise ukuntu akora ariko bamubarondera kugira inyamakuru barondera bikabasaba ama interview bamarondera amakaminuza akabarondera leta ikabarondera ati none leta nayo nimba ikinyamakuru kimubuza ubwiratonga leta yobwira umugwiratonga ategana muri Université y'u Burundi utange ikiganiro kandi cyo dukorera ubwiratonga bakorera kugira ngo ibigo bya bitera imbere kugira tutarabona ubwiratonga mundi batume muri Université y'u Burundi zigenga bariko barigisha kujya kwa handi bigenda kubera mushaka kwigisha abantu batazobikora bitazotunga nuko rero mugira ibihe byiza hanyuma nimudurandira bigisha baryohereza amaso amatwi yanyu urondera bigisha bababwiza ukuri bavuga ivyo bakora murakoze bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahage n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu
abakiriya ba BMBC Group hanini n'abadiaspora. BMBC Group ifise amatonga kwije ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 40. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.